Ivyo bikoresho vyo kwa muganga vyatanzwe nk'imfashanyo n'igihugu c'Ubushinwa kibicishije ku buserukizi bwaco ngaha mu Burundi. Uwuserukira Ubushinwa amenyesha ko ivyo bikoresho vyatanzwe mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire no gushigikira leta y'u Burundi mu guteza imbere igisata c'amagara y'abantu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Ridwine Baradahana yakiriye ivyo bikoresho amenyesha ko bije hageze kuko bizokunganira mu gupfunyira urugendo bamwe mu Barundi bahora baja kwivuza hanze y'igihugu, narirya ngo ivyo bikoresho vyatanzwe atari henshi bisanzwe biri ngaha mu Burundi. Umushikiranganji Baradahana akaba yahamagariye ibitaro vyaronkejwe ivyo bikoresho kubibungabunga no kubikoresha ico vyagenewe. Ubushinwa buhejeje gutanga imfashanyo ku bitaro bitatu, ibitaro vyo ngaha kuri Prince Jean Charles, ibitaro bikuru vy'Igitega n'ibitaro vyo ku Mpanda. Iyi mfashanyo igizwe n'ibikoresho vyo kwa muganga, igizwe ahanini n'ibikoresho vyo muri bloc opératoire, ivyo tuzokoresha mu gukora abagwayi muri chirurgie, abagwayi b'ingwara zihanitse nk'amafyigo n'abagwayi b'ingwara zo mu maso. Ni ibikoresho bikomeye cyane twari dukeneye gose tudakunze kuronka bitworoheye. Harimwo rero n'imiti kandi bazokoresha ku bagwayi bazoba bari mu bitaro, na cane cane muri iyo miti harimo imiti yo gusahiriza mu bitaro, imiti y'amasiro idakunze kuboneka cane cane ku bana bavugwa ku buntu. Murazi yuko bakunda kubaha ama ordonnance ngo bagende kuyigurira kubera kenshi baba batayifise mu mavuriro. Nico gituma rero tukakengurutse cyane kuri imfashanyo y'imiti na cane cane y'abana igizwe ahanini n'amasiro. Ivyo bikoresho bifise agaciro k'amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 210 bikaba bigenewe ibitaro Prince Jean Charles, ibitaro vya Mpanda hamwe n'ibitaro mpuzantara vya Gitega bisanzwe vyaravukanishijwe ico bita jumelage mu rurimi rw'igifaransa na bimwe mu bitaro vyo mu gihugu c'Ubushinwa.